ugasanga araguhamagara ngo mujane ku mupfumu ngo tujane mukajana wowe ukaba ari ugenda kuvuga ikibazo afise ku mupfumu, umupfumu akaguhereza umuti ugaca uwuzanira uwo muntu kubera afise icaguha, afise icagusumbije. Ariko rero umugabo iyo uhagaze neza muri Yesu uravuga ati ibintu ntibishoboka kandi ukabihagaramwo neza, Yesu acaza akaba mu ruhande rwawe akabigenza neza akakurokora uwo mutego wa Satani. Sinzi ngo bariko barankurikirana ko bazi itabi bitwa ibihwamitsi, basanga akubwiye ati ntunzanire ibibishe ubanza urihonje unzanire riryoshe. Rero ari umuntu agutunze, ari umuntu akumenya, ariko usanga iyo ntambara itoroshe kurwana kubera hari igihe namba umuzaniye ibibishe utabihonjeje ashobora kukwirukana aho agutunze cyangwa namba yagora kugurira ikaye yo kw'ishuri ukabwira ati ndahagaritse. Ariko rero ivyo vyarashika mugabo bisa kangwanirira byashitse nka vyanka akanyemikaye kasanga ubundi Imana irakoresheje ubundi muntu arayimpaye bikagenda nijejwe ndi umwana mutoya, ariko narahuye n'intambara zikomeye kugira bikunde ko nshinga imizi mu gakiza. Jewe naciye ubwenge numva bavuga yuko agakiza ngo ari ku buntu, ariko rero maze gukura nkaraba ukuntu hariho abantu bafise ubutunzi, bafise ibihinda, ariko babayeho bagowe bakabura ka gakiza kamwe bitwa ko ku buntu. Hanyuma ca ndigira inama ndavuga ati iki kintu mbona n'abantu b'abatunzi bashobora kubura, jewe ngomba ndakirondere. Kandi ntivyari vyoroshe, ndaja mu cumba ndarira, nari nize amezi 6, ndibuka uburyo nizemwo biguye, ndabwira Imana, Mana ndabonye ko ibintu nagiye mutari ubishaka, ndabonye ko najanye inzira atariyo, nuko nambe yabone najanye inzira ariyo, ntiwari kunyemerera yuko bandungika hariya hantu kandi nzi ko ari wo munsi nari kubatirizwa. Amazina nitwa Ndayisenga Aline, nkaba mvuka mu ntara ya Kayanza, misiyoni ni Maramvya, ububwiriza n'irango. Mana nkuru yo mw'ijuru, turagushimiye nyakubahwa, turagushimiye ko wongera kwemera ko tuba muri uyu mwanya, turagushimiye kuza kubana natwe, uradushoboza Mana ivyo tuza kuvugira hano bize bigere kure, bizofashe benshi, bizorokora imitima ya benshi, uzubane natwe muri uyu mwanya wose tugiye kumara. Tubisavye tubyizeye n'imizina ryawe gera Yesu. Nanje nari hano nje gushimira Imana ku vyiza yankoreye, kandi ndashimiye nabemeye kumpa akanya. Yesu nabahezagire. Hama nanje mu gushima Imana kwanje ndagomba twishimikiza umurongo w'ijambo ry'Imana uri muri Yesaya 53 umurongo wa 5, turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Yesu nabahezagire. Nanje rero nagomba shima Imana ku vyiza yagiye ingirira. Jewe ndi hano nk'umwana wa nyuma mu muryango, navutse mu muryango udakijijwe, ariko ndashimira Yesu yarangiriye ubuntu, araza arandokora ankura muri be. Jewe naciye ubwenge numva bavuga yuko agakiza ngo ari ku buntu, ariko rero maze gukura nkaraba ukuntu hariho abantu bafise ubutunzi, bafise ibihinda, ariko babayeho bagowe bakabura ka gakiza kamwe bitwa ko ku buntu. Hanyuma ca ndigira inama ndavuga ati iki kintu mbona n'abantu b'abatunzi bashobora kubura, jewe ngomba ndakirondere. Kandi ntivyari vyoroshe ko navuze ko ndi umwana wa nyuma mu muryango, hariho abandi bari bakuze, hariho abandi bobo bangira bari bafise ubwenge kunsumvya, ariko ntibigeze bagira ubwo bwenge bwo kuvuga ngo ivyo bintu babirondere. Nuko rero maze gukura narakuze ndabaho, rero maze kwigira iyo migabo
ndaraba ikibano nari mbayemwo vy'ukuri nta muntu n'umwe yarakijijwe yarahari. Hariho abantu bakizwa ari uko baronse abo bigirako, mugabo je nta n'umwe yarahari. Ariko ndashimira Yesu yangize kubwo buntu arampa ubwenge. Rero cishije hagufi ntiriwe ndaca kure uko vyatanguye kugira ngo Yesu amagakiza muri jewe. Narabayeho aho nari mbaye mu kibano nari ndimo, nakijijwe ndi umwana mutoya, ariko narahuye n'intambara zikomeye kugira bikunde ko nshinga imizi mu gakiza. Niho rero maze kuja gukizwa naragiye aho nari mbaye, barabimenya ko nagiye gukizwa, baca barambwira bamera nkaho vyoroshe, bambwira tutugende uzurasenga vyonyene, mugabo nta batisimu ya kabiri dushaka. Bivanye nuko hari hahandi nari narabatirijwe, bambwira ko atayindi batisimu bashaka. Ariko je nkumva mu mutima wanje ko ico mpajije kuba narabatizwa mu mazi menshi, onakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, narumva ko hari ico mpajije. Ariko rero Yesu yarampaye ubwenge bwo kubitwara buke buke, kuko ndavyibuka ico gihe maze kwiyandikisha ngo ngende niga inyigisho z'umubatizo. Ico gihe niho baza bampa ibikorwa vyinshi mu gatondo, kuko nari niga byasaba ko abanyeshure babigisha mu masaha yo mu gatondo, amiga akinjira bahejeje kwiga. Ico gihe rero nanje wasanga bambwiye ati genda wahirira ibitungwa, uzogenda gusenga wabihejeje. Barondeye n'ibyo abandi bafungura bapfuye gusenga. Nkavyuka saa 11 nkagenda nkarondera ubwatsi, nkaza nkarondera n'ibyo bahita bafungura byose nkabitunganya neza, nkaca ngenda nk'ugiye mu miga y'abana, unaca ndababwira ati jewe nza gusenga miga y'abana nongere nsenge niy'abakuze, kugira bikunde yuko nanje ngira izo nyigisho. Ndabikora uko ntibigeze babimenya yuko je ndiko ndiga inyigisho zo kubatizwa. Ariko rero ico nshimira Imana yo mwijuru, Satani yarashatse yuko je ntabatizwa, kuko uwo munsi wo kubatizwa bavyutse mu gitondo bandungika ahantu ngenda gutora amafaranga, kandi abantu batora amafaranga ntivyasiba, usibye waba uyahevye. Barambwira ati niwe uza kugenda. Ndaja mu cumba ndarira, nari nize amezi 6, ndibuka uburyo nizemwo bigoye. Ndabwira Imana, Mana ndabonye ko ibintu nagiye mutari ubishaka, ndabonye ko najanye inzira atariyo, nuko nambe yabone najanye inzira ariyo, ntiwari kunyemerera yuko bandungika hariya ahantu kandi nzi ko ari wo munsi nari kubati. Kuko ndibuka uwatwigisha yarakunda kutubwira mengani Yakobo baje mu mazi imyaka ingahe. Jewe ico gihe numva yuko ntaravuka, numva ntarabaho. Uwo munsi rero kubatizwa navuga ati n'uwo munsi nzoba mvutse. None rabi byo Satana neje. Ndaja mu cumba ndarira, ariko ndabwira Imana, Mana jewe ndagiye kubatirizwa. Jewe ayo mafaranga ndayahevye, banyica bangirane ndayahevye. Ca nditegura ndagenda gusenga, ngiye ngenda njanye n'akantu katuma bampa ayo mafaranga aho nari ngiye. Ndavuga ati ndaza kuva kubatirizwa, nca ntera ngenda. Ndagenda mbere uwo munsi rero amiga carateba cane, kuko hoho twebwe ico gihe vyaca bijanirana no ku ruhimbi. Ndavuga ati sinshobora kuvuka uyu munsi ngo je nsiba uruhimbi. Byose ndavuga ati Mana byose nabiguhaye, namba ko kari we wibona yuko nkwiye kuvuka ubugira kabiri, urafise ingene uza kubigenza. Ndagumaho turabatirizwa turaheza. Ico gihe amiga yagiye guhera nko mu masaha 9, ca ndataha. Nashe niho nimviriye basha jewe ngende hariya ahantu gutora ya mahera, nta muntu n'umwe ariko arampaye information ko ayo mahera n'ubundi yatanzwe bimere gute. Ca numva ijwi rimbwiye itahire muhira, ca nditahira muhira. Ndahageze uwarantunze acambwira ngo yongo mwana ngo wavunikiye ubusa. Nanje kubera kuva kera nari umuntu nivugira make, sinigeze ndamubaza ngo navunikiye ubusa gute. Naciye mvuga ategaho ni vyiza, ca ntera nigira mu nzu. Niho yaciye agaruka acambwira ngo uraze ngo banaka bose ngo bagiriye ubusa, ngo babasibije ngo bazoyatangeje. Naciye nja mu nzu, ndashimira Imana yo mwijuru. Numva nyine ndabuze ingene nifata, numva basi numva ngize icizere ati ino nzira mfashe niyo. Ndagumaho rero tugiye tangira ndagwana intambara, bamaze kumenya yuko nabatirijwe. Aho nari mbaye baranyanka, haragera igihe baza uwo nciye ko wese ambwira ngo twe nitwe duhagaze ngo we waraguye.
bobo bakumva ko umenga nibo bahagaze ariko Imana irashoboza. Ico gihe ugasanga n'uwahorampa ikaramu yabihevye, yambwiye ati wewe kwemeye gufata inzira y'uwawe genda uzokwimenya. Ariko ndashimira Yesu yagiye anshira inzira, ndiga amashure ndayaheza. Ndibuka gusa hariho igihe maze kunguza ahandi nagiye kwiga, naragezeyo ngezeyo Imana ico gihe nkakora ikibazo n'ahandi nari mbaye ntivyari vyoroshe kwiga kuko abo bantu bamfatanye ikaye ku Mutaga nabanzi ko ari intambara. Bambwira ati wewe kwiga ni kw'ishuri hana muhira. Ico gihe jewe navyuka saa 9 kwiga, kandi naho naravyuka nkasohoka hanze ko bavuga ati ndusha ko umuntu yatsa amatara mw'ijoro. Ariko ndabibamo nkaza nja kwigira hanze kwitara. Rero nkagenda gukora ikibazo nitse umutima, ariko Imana mw'ijoro ikangendera ikambwira ati humura, nubwo ari migisha yatanze ikibazo urya si wakosora, ni jewe nzokosora, ni jewe Imana nzogukosora. Imana nkabona irampaye amanota mu buryo na jewe ntatekereza. Kandi bivuga ko ico gihe mwigisha yigeze kwihenda amanota menshi. Sinzi ko twari turi kumwe cyane ubwo jewe umenga nogenda kumubwira ko yihenze. Ngomba ngende, sinzi umuntu yaciye aza aca arambwira ngo ni Imana yashatse gukurira we sheke gusa kandi ngo sugiye yagukosoye. Ndashimira Imana mu mutima, ico gihe naronka amanota meza kandi niga bigoranye. Rero ndashimira Imana ivyo byose yagiye ingwanirira iragahezagirwa, nubwo nagiye mpura n'intambara zitandukanye. Kuko nsubiye inyuma gatoya, hari igihe ukijijwe ukaba ahantu nk'umuntu anywa nk'itabi nk'akarorero, ugasanga aragutumye nk'itabi, sinzi nk'abariko barakurikirana ko bazi itabi bitwa iry'ibihwamitsi, ugasanga akubwiye ati ntunzanire ibibishe ubanza urihonje unzanire riryoshe. Rero ari umuntu agutunze, ari umuntu akumenya, ariko usanga iyo ntambara itoroshe kurwana. Kubera hari igihe namba umuzaniye ibibishe utabihonjeje ashobora kukwirukana aho agutunze, cyangwa namba yagora kugurira ikaye yo kw'ishuri ukabwira ati ndahagaritse. Ariko rero ivyo vyarashika, mugabo bise akangwanirira. Vyashitse nka vyanka akanyemekaye, ugasanga ubundi Imana irakoresheje ubundi muntu arayimpaye bikagenda neza. Ndazeho nabo bariko barankurikira nk'akarorero, ugasanga uri nk'umudamu sindubaka, mugabo hari igihe bishika ugasanga nk'ufise nk'umugabo adakijijwe, ugasanga gutumye nk'inzoga akabwira ati unzanire imeze ukuntu, kandi urumva utegerezwa kuyihonja ukamushira ibintu bimeze neza kugira ngo ucaho uryama. Ariko iyo Yesu wamwakiriye neza muri wewe ukamwakira, urashira amanga ukavuga ati jewe ivyo bintu ntavyo nkora, kandi Yesu muri kumwe aragukingira. Kandi ko ijambo ry'Imana harya ryatubariye ngo nizacu ntimba yishizeko, kwari ukugira jewe ngo mboneke, kwari ukugira ngo mve muri bwa bucakara, kwari ukugira ngo mve muri ca gitugu c'abantu atari Imana usanga gukoresha ibintu Imana idakunda. Rero Yesu yarangiriye ubuntu, ubu ndashima Imana aho ngeze, yagiye andakura mu bitandukanye. Kuko hariho n'abantu usanga babayeho ari ibikoresho vya Satani. Ugasanga nk'ubu hari nk'umuntu mufise nko muri ugasanga araguhamagara ngo mujane ku mupfumu, ngo tujane, mukajana wowe ukaba ari ugenda kuvuga ikibazo afise ku mupfumu, umupfumu agaguhereza umuti ugaca uwuzanira uwo muntu kubera afise icaguha, afise icagusumbije. Ariko rero umugabo iyo uhagaze neza muri Yesu uravuga ati ivyo ntibishoboka, kandi ukabihagaramwo neza, Yesu acaza akaba mu ruhande rwawe akabigenza neza, akakurokora uwo mutego wasa. Nivyo nayo numva noshimira Imana. Yesu nabahezagiye. Murakoze cyane, turumvise intayi ikomeye cyane ibyo mwagiye mubamo mucamo, ariko turumvise kandi ko Imana yabanye namwe, irabagirira neza, irabatabara. None twashaka kubabaza ni nk'intererano, mu giki muhanura canke mubwira abariko barabakurikirana, ariho ushobora gusanga babaye ahantu hataborohereza mu bijanye no gusenga, ugasanga ikibano babayemwo ugasanga ntibikunda koko, bakabura ingene borondera Imana uko namwe vyabagendeye. Niki kimubahanura canke nakahe kajambo mubashikiriza? Jewe impanuro notanga ngaho,
ijambo ry'Imana yatubwiye ko atana kimwe tuzokwireguza, kandi wese azoza atanga ingero ku bikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze, kandi yaba umuntu umukuru canke umutoya, yaba umutunzi canke umukene, wese azocishwa imbere y'urubanza. Kandi ngo naco tuzireguza kubera ngo batwitangiye imbere barabishoboye, kandi ngo ibyabaye ku Banyisirayeli byatubereye akarorero. Rero kandi no kuza turabira ku babishoboye. Jewe rero impanuro notanga, ndazi aho umuntu wese aherereye, ntabuze umuntu n'umwe yokwigirako akamuraba akavuga ati mbe nakawe ko yabishoboye byagenze gute, akamwegera akamuyagisha. Hariho abantu Imana yashize imbere yacu bo kudufata ukuboko bakakwereka inzira ihita, kandi barabishoboye. Kandi hariho abegeye imbere baravuga ati aha hantu haragendwa, kandi na Yesu yarabivuze neza yuko umukurikiye ushika kwa data. Rero cico numva nohanura abantu, umuntu wese yokumva ko azocishwa imbere y'urubanza, kuko umwana azohanirwa ivy'umuvyeyi, kandi n'umuvyeyi ntazohanirwa ivy'umwana. Umuntu wese azobazwa kugwiwe ruhande. Kandi Yesu ntuzogenda kumubaza, ntuzogenda kumubwira ngo jewe ngo birya ngo nabikoze ngo kubera ngo nari inkenye, kuko hariho abandi bari bakenye. Kuko ndibuka Yobu, ibintu byose vyari vyamuhezeko, n'umugore we yaramubwiye ati tukimana upfe, kandi yarakenye. Mugabo kubera yari umugorotsi w'Imana aravuga ati jewe ivyo ntavyo nokora. Kandi biriya tubwira neza uko byavuye, Imana iramugirira neza, iramuhindurira amateka. Rero jewe ndizera neza ko ata muntu ngira yakenye ngo amererwe nabi bigere nk'ahayoba. Rero urumva tugeze imbere y'urubanza, Yobu yoca dutsindisha. Rero umuntu wese niyumve neza yuko iyo ufise Yesu, ko hariho n'indirimbo itubwira ngo uwo Yesu agumbiriye nta bwoba yogira. Yesu akugumbiriye nta bwoba wogira. Iyo ubuze ico wambara, Yesu arakwambika, kuko Bibiliya icize ikatubwira ati yambika amashurwe yo ku misozi, kandi iyo yibereye ngaho Yesu akayambika, yo ntinanirwa no kwambika wewe umwana w'umuntu. Rero nico numva nobwira abantu, umuntu wese ashira ivyizigiro ku Mana, yumve neza yuko atana kimwe kinanira. Kuko jewe hari igihe nicara ahantu gasanga umuntu bariko barayagana mugenzi we, akamubwira ngo Imana ishoboye vyose, ngo nta na kimwe kinanira. Mugabo yagera hariya muhira basanga sitoke yaheze, basanga umwana nta gasandara afise, aca ajana uwo kwiganyira. Kandi yabwiye mugenzi we yuko Imana ishoboye vyose. Imana dutabare rero, umuntu wese yizigira Imana, kuko ivyo mwisi vyose ni ivy'Imana, kandi Imana ni data wa twese. Nitwamwizigira rwose nta na kimwe azotwima. Yesu nabahezagira. Murakoze cyane, turabashimiye cyane Aline ku nahe nziza mudushikirije n'impanuro mutanze, bariko baradukurikirana. Mushishikare kumererwa neza bakunzi, mwariko muradukurikirana. Uyu yari Aline yariko aradushikiriza intahe yiwe. Rero turabashimiye cyane, muhezagirwe cyane.